Mwana tumenyereye kwe. Mama we. Mama sawa. Mama tumumenye mwana w'igihugu basi. Mama lao. Ariko ni bon petit yagukwiriye none ibikorwa byawe. Ariyo. Yo. Surprise! Mama la. Yo, baby. Mama lao. Era marori. Pete kumuba mushasha. Nene sikebazire ne sikenda kubaza. Ikiganiro cya Dimanche. Kandi uzobimenyere. Nta Dimanche nta. Dibat. Uyu rero nazikari ruguru man. Jena jeje. Na jeje. Ndukuri jana nzikuri ruguru. Yabise programme n'uyu umufakazi gute. Rega jana kurunde kwera umbye umufakazi. Nta bindi. Uyu nawe wayikora. Umufakazi. Umufakazi jena nayivuyemo. Warayivuye? Ibete yavuye mu mufakazi. Wayivuyemo kubera warafuye. Warabaye muhisi. Nagira uri mu brother and sister mu naguhemba na biba biri. Ibyo kwembana none byaje kutura ba brother and sister. Soro. Beri ibikorwa bya ruguru gute. Ibikorwa bimeze fresh. Baravuganye na sefu we. Yigana ubunyuzo twuri biganiro bitandukanye n'ibyo abantu bari. Uzatugana biganiro bitandukanye n'ibyo abantu bamenyere tugere badukorera hari. Indani. None beri kandi yatwe nkumbi ikiganiro kumwe na fan. Ayikumbuye kwe atari bya surprise bakugiriye. Afuja surprise yawe man. Ya surprise leta maneno. Bize leta maneno. Biko warabyumvise. Bambwiye ngo hari abantu ngo bakoze ibiganiro ngo bamvuga ngo bampromotinga. Basi bize leta maneno ko yabonze kurondera igira icuvuze na wewe. Abanye na commentaire ya Fanny. Ngo step media kabiri gatanu indwi channel progress. Nega benishini bahiye dukorera he. Oya nitubura dukorera ngaha. Erega ngaha turi partenariat n'abantu bonga. Ega tugere dukorera. Mvuyo nawe. Urumva ingorane yawe. Urakinya abantu. Kirere gitinya ko bacishuza umufakazi. Oya. Shaka tugende hariya. Gusa i background is fresh. Hasa nabi tugende ari ndani. Shaka abantu bose bahabarete ngakora fa. Ehera baro kwanze kwinjira amaportail wabonye. Genda uko hariya hejuru. Ajya bose. Mama lao shooting yagenze neza. Benishimi touch. Shooting yagenze neza pe. Sana. Fresh. Afogo ko fire karatesa. Eshibenga n'umwana tumenyereye kwe. Mama we. Mama sawa. Mama tumumenye mwana w'igihugu basi. Mama lao. Ariko ni bon petit yagukwiriye none ibikorwa byawe. Ariyo. Yo. Surprise! Mama la. Yo, baby. Fanny, yo kirarize. Weza turabimenyereye. Ari watevye. Biva sasa. Era we nata. Betinya. Ribe. Nibiki.
Bwenge niwe raja kugiye neza. Wabuze nuja mu kiganiro wakigiye. Fanny. None ni Vicky. Kamsosi kandagala. Yo. Mama la. Inde. Oh yeah, just ndimo. Dumba. We love you. Só eu rapaz. Akamashu. Nituraheza. None ntukeneye kontaka y'imodoka nayo. None erega ni keke ari imodoka. Ari Abikore kubera karibu. Abo n'abakunzi b'umupfakazi. Ingo. Wagira uguruke. Waruze? Jeni mbizi. Mpango mugiye gukora ibiganiro. Kaje bije jene navyanze kuza gukora ikiganiro. Bari hezima nuko nari kuri bo. Urubanza rumwerega rumarazibiri. Jesi narangira ubwo. Umupfakazi na soro ni bamwe muzi. Nyasha ni bamwe. None ni baby shower. Welcome baby. Wamu bebe basha bamuzana. Tangue maze tusage perone adushire mu maboko y'Imana. Nize komfoto. Urukundo mufitaniye nigo ruzobaranga ko murabigishwa banje Mukama Yezu turaje imbere yawe
turaje tukweka ibigira bikorerwe ngaha turaje tugushimira ko urukundo rwawe twese hagati yacu turaje imbere yawe tukweka abavukanyi bacu Fanny na Ivyo ko urukundo rwacu hagati ya twafa kugira ngo ubandanye weka urukundo n'ubumwe turaje imbere yawe ibikorwa bikorerwe ngaha turaje imbere yawe kugira ngo ubandanye usezera mu rukundo rwawe kaze ngo ubandanye uhezege amajambo aza kuvugira ngaha kaze ngo ubandanye utugira neza kaze mukama Yezu ngo ubandanye utugira urukundo rwawe kaze ngo uhezege ibinyobwa tuzakwiyeza ngaha kaze mukama Yezu aho hose tuza guca hose turakwetse n'amaya tuza gucamo nitwaza gutaha turakwetse n'ibiza gukorwa ngaha byose urakanira zo mukama Yezu Data ni jamwa jatuma mwiranda amen mbona wowe kumenyebarisha dimache kuko ndumvire uko ari nifashe Imana zo guhana kuri ndatemeye izo mpane kuberekeje zo hano kubera Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Step Media, channel progress for this industry of Buja Flavor. Chakenya makuru cyane kibazanira bishoboka muri industry of Buja Flavor. Mutuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira namwe akunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support mwamutwereka mwewe mutagira mugira uko mushoboye kose kugira ngo mushigikire filme ndundira cyane cyane. Yes, abakunzi b'umufakazi, abakunzi bansoro, abakunzi novuga binyajya, abakunzi novuga bama filme yose no ngakorerwa ngabo novuga mu kagata kiyacu Burundi. Vraiment birashika ku mutima cyane kandi baraboneka yuko ivyo babashikiriza bibashikiye ku mutima kandi bashaka ku muhati kandi urabona yuko biko bibazanira umusaruro kuri kajya gake baronka bifuza gusangira na acteurs babo cyangwa na actrices babo babereke yuko babashigikira atari comment gusa cyangwa na like na share like ari na vyose no muri byo bagiye kurondera like mu buzima busanzwe. Reka tuzakuvugana na Fanny mbego baza ko yakire gute. Fanny napenda kulia sasa misi yayo saka mafani yari machozi ni ya vrai aho ni cinema iko na act cyangwa dusanga raga party ko ubufakazi nabyo turamenya ariko nazo kutubwira byinshi cyane ariko entre temps ni ufakazi amakuru amatwa nsubira nuko isa nuko yahagaze ariko very soon tugiye kuronga ibindi bice muri saison igira kane. Reka tuvugane na Fanny na Libert mbe yagiye he sike abonye Libert yagiye yanyitse moto Libert ari hebutse jera bot. Reka kwa dore ko tuvugane kwa abafana biwe kwanza bite sawa yazane ala sante ehera twese tuvuge umufakazi kundwera bose siko tugira umufakazi tuvugire cyari mwe bashe tugira umufakazi tugira umufakazi iki mumbwe na bose umufakazi ala sante rero bitere sawa birazane ego ndaje bakwita gute nitwa Credine akakanu mwakimviriye gute asha turamukunda n'ukuri asha turakunda ibikorwa byiwe turakurikirana sinema ariko rakina y'umufakazi raturyohera gose ico wize mu mufakazi ni giki narize kweri yuko asha umuntu mumfa asha yogira agakurikirana iby'urugo rwiwe yes reka tuvugane n'ubundi nabite ni sawa ni bon byose navyishuye bite ni sawa 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 dawe bakwitande Magdanoria ingabire no yakuri ngaha jewe naje kubera ko ndumukunzi cyane wa Fanny no ariko umwana mu kubera Fanny yarize kubera wewe abana ba no nihangane narinda bishaka urubishaka ko arira wifari barabonye ruko rurarira narinda bikombuye onye ya musozi ko baraya vrai ego we cyo kumbe navyo nojobora bite
Ni sawa Birakomeye cyane. Mbe ujya nta ndirimbo wateguye Yobura. Bire Urukundo gushigikirana nibyo byaranze abakera. Natwe turi hano tuvugurura karanga ku Burundi. Turi hano dushigikira umupfakazi dukunda. Abakera baricara agatwengo bagakubita akayago bagasatura. Natwe turi hano turi kumwe n'uwo dukunda ariwe FANNY LAVINE. Ibikorwa vyiwe nivyo bimuvugira ahaciye bakamumenya kuko akora ibidasanzwe. Yes, akoze Step Media like na wundi muntu yateguye akantu ngaha biriho reka tuvugane n'abajya mama hariya aba mama b'abagenzi b'umufakazi twizere ko atawo wafaka yari ngaha. Bite mama? Ni sawa? Neza. Niko neza. Uru rukundo reka FANNY nuvuga wemewe uratari nuvuga umushinga nawe wawe cyangwa nuvuga abana bawe uraza kubwa FANNY n'urukundo nyabaki. Numva nafise ngene no rusigura. Uko urukundo nyene ntirugira imipaka. Ukunda umuntu uremera ugaheba vyose. Nkuko bivuze ntitubuze ivyo twasize ariko twavuze tuti kano kanya turakamuhebeye kugira ngo tumwereke ko tumukunda kandi tumushigikiye muri bike dufise. Turamushigikiye kandi turamukunda. Ego mama bite Mvyiza. yaza neza Yego meze neza. umva gutiri kumwe na FANNY Cyo nimba neza sinzi ngene no nabivuga kabisa. Yego ibintu mwabiteguye ikingiye kinanga gute? Ibintu twabiteguye novuga nta ninga zibiri twabiteguye kimwe gusa nabantu nyene twasanze bavyiyumvamwo. Donc hariho abo twacagura ngira twimutse inshuro zirenga zingahe twimuka kugira ngo duhure n'abavyumva gusumbya abandi imbere y'igihe. Rero ntitwabiteguye imisi myinshi ni nk'indwi zibiri gusa canke iyingi imwe ariko bimeze neza. Kandi kuvuga ngo ni twebwe turaha gusa hariho abandi bafatiriwe kandi nyene turafise ibintu byinshi baturungikanye amajambo dukado twinshi bari kado biko fungura gari ari urufunguzo rw'umuduga. Yes, ndabatera inkuru aragakuru nabonye kuri stati ya FANNY nyene yarigeze kuba postinga kuri stati avuga ati bashanagize ikibazo imodoka yanje umuntu yangonze yaciye ahita bandanya. Warababaye Egeye avuga ati ariko uwabikoze wese amenya yuko yanteye umugisha wo kuronka iyindi Range Rover. Mama lao Aisha mwenye n'abafana asidanga nishimagume eka turondera bane tuvugana. Gese bakunze Step Media 2 ndababwira yuko like vyose tubikora ku bwamwebwe mwebwe bakunzi ba Step Media 2 n'abakinyi n'abakunzi b'amakinyi baba filme yacu yo nga mu Burundi. Mama bite? Ni sawa. Biraze neza. Yego. Umenga kuri Place d'Honneur hafi nyene ya FANNY. Cha urabibona nawe kubw'urukundo ndamukunda. Umaze kubona na FANNY gutya? Oya ntitwari bwabonane. Amfete nahora ndamubona. Oya nahora ndamubona avuye muri nations. After subscribe. Nahora ndamubona FANNY avuye gusokoza hari ahantu asokoza kuri galeri Liliane. Nanje niho nkunda gukora kenshi twarahuye tuburi kumwe bari kumwe na Ribati. Canamuramutsa ati umupfakazi yambu na Ribati baca barandamutsa bararengana. Rero narifise igishika cinshi cyo kubonana na FANNY amaso mu yandi. Nico gituma naragiye hamwe n'uwundi mu mama naho atari ngaha mu bisanzwe mu batanguje ino groupe y'aba bantu baje kuraba FANNY nije nayikreye. Ego umva wowe niwe nkwezi y'amareye. Ego nije nkwezi ya surprise ya FANNY nije nayikreye kubera nashaka kubona FANNY camanda turavuga muri groupe hariho groupe y'abafanzi biwe
tuza turavuga ati umuntu yoba yifuza ko twojana kuraba fani aze inbox tubivuganire kubera twashaka ko abimenya afe turazi ko surprise igoye kandi bisaba nyene tugira akantu nyene kumuti kugira ntabimenye twakoze umuti hama rero turakrea groupe cha turavugana fani twaragerageje kumusaba umwanya akaguma tubwira ko ari busy cyo gituma twaciye duca kuri mama namwe w'Ingozi kandi yantumye ngo tumubwire ko amukunda cyane gose ngo aragukunda cyane gose mamana rero duca turakotiza dukeya nyene ivyo nibike biri ngaho vyinshi biri nyuma nico gituma naenda mubwiye abikamarira kugira ze kuronka yarira mu nyuma yego umukobwa wiwe aramufasha kurira araza yego namuhamagare bari mu telefone none usibite fresh kandi uje bari kumwe na fani wewe kawaida kweli ndamwamba che twamaturi kumwe rero nicare ngaha je nama ndi kumwe nawe fani vyo uheruka bwanyuma mwari ryari mwari kumejya basha hirya yeje twari kumwe ndabereka ndababwira muri groupe ko nagiye kumurama muhira gwaye aremvye ngo aragize imisa gwaye vraiment muramvugana ngo rije no kumwe ko muramvuga nagiye kumurama urazi kintu yambwiye ngo ashaka imihwi ngashaka amatunda acha ndisopa kweli ndagenda namugurira vraiment ko yarashonje vraiment bishaka nukuri yego kandi yaragwaye ariko vraiment intete urakunda intete bari darose kwaje kuganira nawe kwatse umwanya mutoya ari ngorane yawe rero turatwara gato twigire hariya yanditse ko turayishira aberi fari biterero fari yazanese mugana twahita vraiment wejeje kuri ruci twenga enda dusoni niko akombandije n'umunezero ariko fari vraiment je ganda kwaza ikibazo burya rero ikiganiro wari witeze nari kubaza ibiki kwera kumufakazi wa yugaye saison 4 Rivazi umwanya ndaza hiyo mugatuvugane sivyo none ga boss yatari boss itera ni sawa kweli neza ndashima uri gaha kubwande basha ndi ngaha kubwa FANNY LAVINE yego wari umaze korana na FANNY wapi amasomo yandi ntitwabyari bwabe yego ariko uramubona hajya sha ubu ndamubona umufakazi yego atari muri ya telefone yawe ibatsa kweli ubona kwigwayo wapi ubyumvamo gute ko ubona nuvuga umuntu ukunda cyane gukora ibikorwa byiza je vraiment kubwanje ndanezerewe ndahimbawe cyane ku buryo ntoronka ingene ndabivuga wewe kuri we biroroshe acarira biroroshe ko yerekana urukundo jewe rero uko ndabigaragaza nca ntekereza bikampereramwe muri jewe uri kwimana ko amosozi y'umugabo atembaja mu nda jewe ngira ngo nashitse ngaho bwa mbere byari prevu ko umuntu ngira ngo wanyuma ashika ngaha wa mbere ashika ngaha nka 13 mugabo jewe nashitse ngaha niburi nka midi 5 kuko nari numva ndamufitiye igishika navuga ati hamwe nocererwa sindamubona nohava nsubira mu kanyosha n'amaguru kugira nireho umubabaro nagize yego navuye mu kanyosha rero narifise umunezero mwinshi n'igishika cinshi cyo kumubona FANNY right now uramubona hajya ndamubona be na libere ndababona kweri ndabona bameze neza yego cyane ubona basana no kwavuga ko bavukana abandi na filme ngo libere ngo ni sura bigize ni warasana mu Barundi bavuga kenshi iyo abantu bamaranye umwanya muremure barateba bagahinduka bagasa nabo on temps vert ndibaza ikindi gihe uzosanga baseye gose libere uzosanga bisijya mu cyo yafanye mu mutwe oya ico cyo ntikizoba ndavyibatse ariko bazosa ku mutima cyane aho ngira basanzwe basa yes je novuga icyo nogera ko nshimira nk'inahe nuko basanzwe bafise umutima umwe barakundana kandi wowe uravyemeza cyane bose unufise akajwi yarango yego vraiment ko bishenga inyuma
oya nana kim cyangwa muri staff mwebwe ni abakadre of course yes watangiye gufana fani ko bajya ko nabonye mega muramenyeranye ko she's my sister navyo ubona ego bro none navyo ubona kweli entre temps je nari ndabizi gusa ndimvuga ati none uyu muntu basana fani burya ntibaye mubwiye oya bro ntavyo nayo gukora ko nagiye twaravuganye ndamubwira gusa ko ndamukumbuye ngo arankumbuye ego bro rero urumva ko nari ndamfitiye igishika cyinshi urumva sinari kubivuga none tutabana none oya urumva ko nyene nacu nishaka kunsarisha bite mabuja sawa neza ndashima uri ngakweri ashande ngakube kubwa mama lao mama 3 fois Fanny Lavine wow yazino wabyumvise wakubwande kubwa Fanny Lavine mama 3 fois mama 3 fois ari wavuze mama lao amashi menshi ndabibasavye yes kubera wibaza ko iryo zina ryamufasha rya mama lao bon mama lao je nibaza iryo kwanza ryavuye ku muririmbyi no twagyumviye turarikunda nyene gerekana nyene donc mu mama lao gisigura umuntu ari hayi niko no bivuga nawe ari hayi nawe cyaragi ego imbere y'abandi ba kinyoma mareresi abigeme ego bivuge gutyo mu Burundi azi kugira iki mabuja gukora umuti na basi bitere ni bon neza meze fresh ego uri gakwera iki shandi ngakubwa Fanny Lavine mama 3 fois mama 3 fois uramukunda cyane gose nigikundira Fanny ndamukundira amafilme yiwe yiwe aratwigisha byinshi mbe ujyajyanye nk'ubu Imana ikubwiye ati Fanny umunsi yarongowe filime azosha ziheba ucumuhano na Fanny guheba kurongo sha byo vyongora byo vana n'ivyadusiguri oya Imana ikugiriye agakrende ikubwiye ati umunsi Fanny wanyu ayubatse ugwiwe bien umushingana wiwe tutaze mu myaka iri imbere nimumenye yuko muvyitegure ko filime azosha ziheba uwo muhanura Fanny kujya kurongo no yo cyamusabagire divorce no umugabo wiyo kuma akina filme Fanny wavyumvise ndagushimire cyane reka tugaragaze tuvugane n'abandi nabonye bagira ico batubwiye reka tuvugane n'uyu bite sawa birazaniza ego bakwitande Kesia Kesia ni ngakubera iki ari kubwa Fanny Lavine niyo niwe yatumye nshikanga nene ryambere ndahahonyoye niwe kuriye na kabisi oya oya nimenye kuko ndamukunda gose nyene nimenye ndahashika urahashika yes wavyifuje ko byoshika mu rukundo kumwereka yuko umushigikira canke ego kumwereka ko ndamushigikira kandi ndamukunda cyo tubagenda bita mahasadas nivyiza gose ariko urumaze kumubona Fanny oya sinabwa mubona amasoko yandi kamera imugira mubi canke face to face nari mwiza hose jembo numenga ari mwiza nyene gusa ubu naho byongeyeko ubu naho byongeyeko kubera nyene ndamubona turi kumwe kare nahora ndamubona muri telefone nta nuko nari kumwegera ndamuramutsa muri telefone yo ariko muga commentaire muri commentaire sava gusa urumva ni sawa ko namushikiriye aba ndamubona nga ni kubw'urukundo ndamukunda rero yego sha yes kandi byose ni kubw'urukundo byose wowe wadusengeye sindakubaza abo reka mbaza uyu bite ni sawa biraza neza ego uri ngaho bwanjye kwa Fanny Lavine ego uri ngaho bwa Fanny Lavine ego zavre wenyene ujye wihenze niba tumbere umuryango utari oya amazina yose ya Fanny Lavine Jenzi kizina rya Fanny Lavine yandi yose ndizera ko nza kuva nganda yamenye ego urarizi wewe yitwa gute yitwa urindira we reka gutrisha yitwa nde yikirundi rya Fanny izina yikirundi rya Fanny Uwimana Fanny yikirundi yitwa gute
Uwimana Fanny Lavine arakandi mbari vaccine mengani vaccine vesline urumva vyose urumva ari celebrate urucu vyumva namwe yesu wakoze step njya kuri 5 reka rero tubandanye n'ibirori nyavyo Fanny rero akate cake asangire na twebwe ibibondo vyiwe bisanzwe bikunda umufakazi uko twese ngaha harimo mama harimo papa ariko kubw'umufakazi twese tubabana b'umufakazi sivyo none